nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabaye ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwe mumviriza aya makuru muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uri kumviriza ibiganiro vyacu wererenga mu gihugu cacu Burundi. Ndabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane kuba twumviriza muri Igitega baherereye Bujumbura nawe mwese muherereye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane aje kudushikira aka kanya. Rero reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazujya nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi biriko mu nyuma zuko hahejeje imisi itari mikeyi ibonekeza ibijanye no gutembagaza ubutegetsi mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu bikaba bibaye nyuma yuko General Prime Niyongabo mwarumvirije ingingo ikomeye cyane yari yafashe ku igenekerezo ry'ejo haheze ku bijanye n'umugambi wo kuja muri Zimbabwe. Aka kanya amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira iravuga ko yashitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura aho ibihangange bitandukanye vyamwakiranye kaze. Turaza kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira na cyane ko bivurwa ko General Prime Niyongabo ariwe kuri ubu ngubu arashobora kugena umukuru w'igihugu vy'imfata kibanze. Ibi vyose rero tukavyumviriza muri ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri yimbonesha kuri yanyu ari nayo yacu ya Burundi News TV. Kuri ubu rero ibintu vyabeje gukomera cyane ni nyuma yuko umukuru w'igihugu nyerecuba General Major Evariste Ndayishimiye yoba yaratanguye kurondera umuntu wese yoba azi ibijanye n'uyu mugambi n'aka karwi kibonekeje mu gihugu c'u Burundi. Mwarumvirije nkuko General Prime Niyongabo yabishikirije yaravuze ko bashaka umuperezida mu gihugu c'u Burundi arongora u Burundi akagira ubutungane agatanga umuco kuvyerekeranye n'ibibazo vy'abene igihugu, abasirikare ntibakorerwa urudandazwa nkuko vyibonekeza muri iyi ntwaro ya nyerecuba General Major Evariste Ndayishimiye. Ari navyo bivugwa ko hari akarwi ko bakagavye igitero ku micungara y'ikibuga c'indege ku nkengera citiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura. Bikaba bivugwa ko ako karwi kinyegeje inyuma y'uwo mugambi nako ko bakarongowe na General Prime Niyongabo. Ariko amakuru akomeye cyane aje kudushikira y'ukuri biravuga ko ako karwi ari abasirikare bategerezwa kurungikwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, none baciye biyonkora ku karwi ka nyerecuba General Major Evariste Ndayishimiye. Abo basirikare banka kuja ku rugamba, bikavurwa ko abo basirikare atanumwe arimwo wavuye muri CNDD-FDD nyuma yuko kuri ubu ngubu bivuga ko abo basirikare ari abahoze muri igisirikare c'u Burundi ca kera, kubera ko bivuga ko abahoze muri CNDD-FDD bo batarungikwa kuja kugandagurirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bikaba bihejeje kudushikira kandi bikavuga ko kuri umukuru w'igihugu nyerecuba General Major Evariste Ndayishimiye amagara yiwe yoba ageramiwe. Turi buze kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane abahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Igisoda c'u Burundi co cyatanguye ibikorwa bitandukanye vyo kwanga canke kugwanya ibikorwa vy'umukuru w'igihugu nyerecuba General Major Evariste Ndayishimiye. Turi buvyumvirize biriko mu nyuma yuko uyu Reverien Ndikuriyo yibonekeje mu makuru akomeye cyane y'agacamutwe aho yashikirije amajambo akomeye cyane n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Kuri ubu ngubu ibintu vyabihejeje gukomera cyane. Igihugu cacu c'u Burundi kirimwo ibibazo bitandukanye kuvyerekeranye n'ibiriko biribonekeza. Biravugwa ko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu yoba agiye gutembagazwa nyuma y'inama giturumbuka ibereye ahantu hakomeye cyane mu hoteli iherereye mu gisagara ca Bujumbura. Bikaba bivugwa ko ivyari ku murongo w'ivyigwa vyoba ari ibintu bikomeye cyane nyuma yuko bagize uru rugendo bakorera amanama atandukanye muri iyo hoteli nyuma yuko bavuga kwacira mukuru. Kuri ubu ngubu bivugwa ko yoba arongoye igihugu c'u Burundi ariwe umukuru w'igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo, aho bamwakiriye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura nyuma yuko yarahashitse. Isanami iriko irarikoroza hirya nino ku mbuga hwaniro bivugwa ko Reverien Ndikuriyo na Ndakugarika bo bagiye kwakira mugenzi wabo umusoda akomeye cyane nga mu gihugu cacu Burundi
Burundi General Prime Niyongabo n'ibindi bihangange bitandukanye byari vyafashe urugendo vyerekeza mu gihugu ca Zimbabwe. Ayo makuru akomeye cyane je kudushikira turubuze kuvyumviriza mu idonido ry'amakuru tubandanya tubashitsa ko kuri yimbonesha kure ari n'ayandi makuru mu mwaragiye munyegezwa hirya nino, amakuru abavurwa mu bihugu bitandukanye ari n'ayandi makuru abavurwa nga mu gihugu cacu Burundi ariko ubutegetsi bukayanyegeza, ariko ngaha turayegeranya tukabashitsa ko mu biganiro vya misi yose idonido dutambutsa kuri yimbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabaye ikaze rero mwumviriza aya makuru abakomeye cyane ajeje kudushikira. General Prime Niyongabo washitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura nyuma yuko ivurwa ko bari mu nama mu hotel ikomeye cyane kubijanye n'ureka ihejeje imisi itari mikeyi ya kudeta. Uyu mugambo ukomeye cyane wo bafashwe n'ibi bihangange biravuga ko inama iriko irabera muri iyo hoteli iriko irigwa kubijanye no gutangaza kudeta, ariko ibiriko biribazwa ko n'abajenerali bakomakomeye ubwo amasoko yacu biravugwa ko hoba hibazwa umuntu agomba gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza nyuma yuko Reverien Ndikuriyo biboneka ko ari we yategerezwa ko umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza, ariko n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe bikaboneka ko yoba ashaka kurongora igihugu c'u Burundi. Ibi vyose rero mwaravyumvirije mu makuru akomeye cyane abaje kudushikira dutambutsa kuri imbonesha kure yacu mu biganiro vya misi yose idonido, bikaba mu nyuma z'uko Gervais Ndirakobuca kuri ubu ngubu yategerezwa gushira umukono ku idokere yo gukura General Prime Niyongabo mu mabanga via politique nga mu gihugu cacu Burundi yabihejeje kuba ibisetso kubw'abashinga ntahe n'ibindi bihangange bitandukanye. Turaza kugaruka muri aya makuru akomeye cyane avurwa ku mutekano politique n'agateka kazina muntu. Vyose rero tubicisha kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV bashitsa ko amakuru akomeye cyane tubasha kuronka ahandi. Kuri ubu rero ibintu vyabiheje gukomera cyane turabivuga ko kandi turabigaruka ko mwidonido umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika, ariko aribonekeza mu bikorwa bitandukanye mu gihe vyahora bivugwa ko ari wowe nyene ashigikiye umukuru w'igihugu. Mu gihe Reverien Ndikuriyo mumvirije ko General Prime Niyongabo bafataga urugendo berekeza mu mukambi atandukanye y'igisoda batangaza amajambo akomeye cyane, none vyabihejeje gufata iyindi ntera. Kuri ubu reka makuru yacu tuyabandanirize ku makuru avuga ko waze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi General Alengiyome Bunyoni igihangange murazi mwese mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma turaza kubashitsa ko bijanye n'umugambi wo gutegura kugandagura umukuru w'igihugu n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero General Alengiyome Bunyoni twaronse amakuru akomeye cyane avuga ko General Alengiyome Bunyoni yoba yateguriwe kugandagurwa nyuma yuko kuri ubu ngubu bamuteguriye dosiye iteye ubwoba. Biravugwa ko General Alengiyome Bunyoni bamuteguriye dosiye iteye ubwoba nyuma yuko hibonekeje umugambi ukomeye cyane aho hari abigeme babiri bafatiwe mu iborero rikuru rya Gitega aho bari bapfunzwe ata dosiye ibapfunga. Ababa ku micungararo n'abashinzwe kwinjiza abantu mu ibohero rya Gitega n'abajejwe umutekano muri ivyo bisata bitandukanye kuri ubu ngubu batatu muri bo barapfunzwe bagerezwa kuba barinjije abo bigeme mu ibohero rikuru rya Gitega ata dosiye ibapfunga, cane ko kuri ubu biboneka ko General Alengiyome Bunyoni yoba ari igihangange. Ivyo vyose vyomuha akaryo ko gutoroka iryo bohero rikuru rya Gitega. Ayo makuru akomeye cyane bikaba bivugwa ko kuri ubu ngubu hakozwe dosiye iteye ubwoba nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene General Major Evariste Ndayishimiye aravye ko ataravye neza boca bamutembagaza kandi akanagandagurwa nkuko hakozwe igandagurwa ku muhisi Petero Nkurunziza. Ayo makuru nande twabategurire reka tuyagaruke ko mu makuru yacu idonido. Bikaba bivugwa ko hari umujenerale akomeye cyane murazi mwese General Ildefonse niwe yoba yarungitswe kugandagura General Alengiyome Bunyoni. Ivyemezo vyoba vyashizwe ko umukono na bimwe mu bihangange biravugwa ko kuri ubu ngubu boba bashize umukono ku bintu biteye ubwoba nyuma yuko bakoze dosiye izovuga ko General Alengiyome Bunyoni yagerageje gutoroka urubibe agaca ashirwa ko amasase. Ivyo vyose rero
ni ibintu bikomeye cyane. Mwarumvirije ko kuri ubu ngubu General Alain Guillaume Bunyoni yoba yarahushijwe amaturo inshuro zishika zitatu kuba yaraswa mu ibohero rya Gitega, ariko kubijanye nuko abenegihugu botahura ibi vyijanye n'ibiriko birakorwa mu gihugu c'u Burundi, baba bateguye uyu mugambi ukomeye cyane wo kureka General Alain Guillaume Bunyoni bakamugandagura, mu nyuma bakaza kuvuga kuri radio n'imbonesha kure y'igihugu ko General Alain Guillaume Bunyoni yafashwe ari gutoroka akaca araswa. Ivyo vyose rero vyateguwe n'ibihangange kubw'amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ayo makuru aremezwa n'umwe mu bagenerale bakomakomeye atashimye ko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe. Kuri ubu ngo bikaba mu nyuma z'uko n'abaryango ba General Alain Guillaume Bunyoni bariko baratabaza ibijanye nuko batariko bararonka akaryo ko kuvugana na Mutama. Ayo makuru rero tubandanya tuyabashitsa ko kuri iyi Burundi News TV mbonesha kure imwe yanyu ari nayo yanyu ibashitsa ko amakuru akomeye cyane utobasha kuronka handi. Akandi gakuru gateye ubwoba nuko bivurwa ko General Prime Niyongabo kuri ubu yoba yafashe ingingo ikomeye cyane yo kugaruka mu gihugu nyuma yuko umunsi w'ejo haheze havugwaga ko yoba yatorotse igihugu, ariko yamaze abene igihugu ubwoba kandi agaruka atabwoba afise kubijanye nuko yotaca atabwa mu mvuto canke akabogozwa mu mabanga. Ariko nkuko yahora vyivugira mu majambo yiwe ashikiriza ko atamutegetsi numwe amurusha imbaraga mu gihugu c'u Burundi, nyuma yuko n'umukuru w'igihugu boneka ko yahora ari Somambike wiwe. Ibi vyose rero bikaba vyibonekeza nyuma yuko umukuru w'igihugu atashobora gufata ingingo ikomeye cyane. General Prime Niyongabo mu majambo yiwe yivugiye yuko ico umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ashoboye ari ukuba yorungika abasirikare muri Kongo ataco barwanira. Ivyo vyose General Prime Niyongabo akaba yarabishikirije ari kumwe na Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD. Kuri ubu ikibazwa ko na benshi nuko umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL nawe yoba yinjiye muri iyi dosiye. Bikavurwa ko Reveriyano Ndikuriyo niba adashigikiye umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo tashigikire ibikorwa vy'umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, hamakaza kwinjiramwo n'uyu mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Ibi vyose vyoba bihejeje gukomera cyane. Abene gihugu bariko baribaza umuntu azoca rongora igihugu c'u Burundi nyuma yuko hibonekeza ibikorwa bitandukanye ibijanye n'intambara, ibijanye n'amakudeta n'ibindi bindi bitandukanye biba biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi, ibijanye n'intwaro mbi ya gahotoro, ibijanye n'intwaro y'umukazo. Kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo n'ibindi bihangange bikaba bihejeje kubishirako umukono. Ariko ibi vyose biragaragara nk'uko Reveriyano Ndikuriyo yahora bivuga, avuga ko umukuru w'igihugu mu majambo mabi cane yashikirije ko umukuru w'igihugu ari igikankanyoni ko avuga ariko atangiro. Ibi vyose rero biriko biranaboneka kuri aba bagenerali, kuko mwarumvirije ko ahejeje imisi itari mikeyi batangaza ibijanye na kudeta, ariko atacabaye atanicakozwe mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko umukuru w'igihugu wenyene nyericubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashikiriza ko ari intare. Mwarabonye amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu yashikirije ku bihangange bitandukanye biri irya nino mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bihangange vyoba biri mu makungu ya kure kuro birafise ubwoba bw'imigambi ikomeye cyane umukuru w'igihugu ariko arashirako umukono. Mwarumvirije ko General Prime Niyongabo yashikirije amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu nyericubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yo kuba yokura ingabo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abana b'u Burundi bariko baragwa kuri urwo rubuga rw'intambara muri RDC, ariko umukuru w'igihugu ataco yabikoze ko nyuma yuko General Prime Niyongabo abishikirije vyoba bigaragara ko kuri umukuru w'igihugu ari indakorwa ko, kandi bikaba bigaragara ko ba General Prime Niyongabo n'abandi ba General bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi biboneteza ariko bakavuga ariko atagushira mu ngiro. Ibi vyose rero vyoba bihejeje gukomera cyane mu gihe kiriko kiribazwa ko na benshi kuri ubu
baratomora ibijanye n'umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza kugira ngo abene igihugu dushikirwe n'ayo makuru abakomeye cyane kandi tuba twumviriza irya nino ari amakuru abavurwa mu gihugu c'u Burundi ariko waraba neza ukumviriza ko ari kubuhinga ngurukana umenyi wagira muri politiki ugasanga nibisetso biteye ubwoba kuri baribazwa ushobora ku mukuru w'igihugu nyacubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko yoba akuwe kuri ubu burongozi biravugwa ko ho bateguye abaja kugandagura General Alain Guillaume Bunyoni bikavugwa ko bateguwe abaja kugandagura mukuru muganga utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL bikavugwa ko ho bateguwe ibikorwa bitandukanye mu gihugu c'u Burundi ariko nanone abahinga mu vyerekeranye na politiki barashikiriza ko ibi vyose ari ibikorwa bibi cane kandi bidakwiye mu gihugu c'u Burundi turibuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cane tubandanya tubashitsa ko kuri iyi mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu nizere ko umeze neza aho uherereye hose wumviriza aya makuru akomeye cyane abahejeje kudushikira mu gihugu c'u Burundi ibijanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyacubahiro General Major Evariste Ndayishimiye turaza kubugaruka ko tubashitsa ko n'ayandi makuru akomeye cyane abahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi turaza kugaruka ku bijanye n'ivyavuye mu nama igiye guhuza ibihangange bitandukanye aho bivuye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura vyerekeza mu hoteli iherereye mu gisagara ca Bujumbura turaza kubashitsa ko ayo makuru ntari twabateguriye nyuma yuko ibihangange vyibonekeje ko ari ndakorwa ko mu gihugu c'u Burundi kandi nanone umukuru w'igihugu nyacubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahora avuga ko ari intare ibi vyose rero turaza kubishirako kandi tubibarungikire kuri imbonesha kuri yacu mu makuru yacu aza turaza gushira umuco kuvyerekeranye nibejeje imisi itari mike y'ivugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi reka ndabakengurukire cyane cuti banywanyi kuri mwe mwahejeje gupyonda ijambo sabone ko batarabikora kaniko karyo ndagusabe umanuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazugera nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa iyi ni Burundi News TV.